none rero ibimaze gukorwa sibike. Igikorwa ca mbere nyamukuru kandi guhimbarirwa kwabaye kumenyekanisha iyubire no kwegeranya rero abantu muri rusangi bahaciye. Tuvuze abahaciye, ubwa mbere n'abanyeshuri bahize, ubwa kabiri n'abantu bahakuze. Mbere muri ivyo twashima yuko n'abatanguje iryo shure ubu novuga nti turazinanye, turafitaniye imigenderanire iri hagati novuga nti yase Kiganda nabo bakira bacime no kuvuga abikira mission bwo kwizaho inkuru nziza bw'umushakashatsi wa Bikira Mariya. Ubu turafitaniye imigenderanire n'abigisha bagiye barahakora, eka mbere n'abakozi bato bato n'abakoze mu gikoni canke mu mirima, abatari bake turafitaniye imigenderanire. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Axia Vibes TV, inyuma yuko haraye hahimbajwe huguruwe icese yubire y'imyaka 75 Lycée Kiganda ibayeho iriko iratanga ubumenyi n'indero runtu na rukristo, twagombye kuganira n'umusaserdoti ayoboye arongoye iyo lycée uno munsi kugira ngo atuganirire, atubwire mbega ibikorwa byaba biriko birakogwa muri iyo ntumbero ya yubire nibihe, ivyo bavyimirije gukogwa nibihe. None reka tumuhe ikaze, twongere tumusabe atwidondore. Umusaserdoti w'umukama, turabahaye ikaze. Murakoze cyane kumpa ikaze muri iki kiganiro yo kugirana. Nitwa Padiri Tito Ndayishimiye, natiwe itariki 11 z'ukwezi kw'indwi mu 2009 hari muri pawase yacu mvukamwo ya Bukeye. Nkaba ndi umuyobozi wa rino shure Lycée Kiganda kuva itariki 1 y'ukwezi kw'icumi mu 2004. No musi rero tukaba twaraye twuguruye umwaka wa yubire y'imyaka 75 iryo shure rimaze. Iryo shure nk'uko muvyumva ryatanguye mu kwezi kwa mbere mu 1952. Ryatangujwe n'ababikira b'abamissionari b'umushakashatsi wa Bikira Mariya benshi bakunze kwita abacimi. Bikaba rigizwe novuga nti uno munsi n'ibisata bishika 4 hamwe n'igice ca 4 c'amashure shingiro, no kuvuga umwaka w'icenda mu ntungebere hasi, umwaka w'indwi, w'umunani n'uw'icenda. Ivyo bisata 4 ntegereje kuvuga naho ni gisata cyo gutegura abigisha barezi, ico catangwa n'ishuri kuva igitangura. Gisata cyakurikiye ni gisata cigisha ivy'indimi. Gisata cyakurikiye ni gisata c'ubuhinga, section scientifique ya kera, ubu no munsi bita biochimie et sciences de la terre, hamwe n'igisata cigisha ivyerekeye ubutunzi, mu rundi rw'abanyamahanga twita section économique. Tukaba dufise abana baba 579, muri bo 447 bakaba biga bararanga. Yubire rero twarayutanguye, ivyo tumaze gukora sibike kugira ngo dushike kuyugurura. Iyo yubire novuga nti izotunganywa canke izohimbazwa mu bice bitatu bikomeye. Igice ca mbere ni iki twaraye duhejeje kugurura umwaka wa yubire. Igice ca kabiri ni igice kizogirwa n'ibikorwa twiyemeje kuzorangura mu mwaka wa yubire. Igice ca nyuma ni kuzohimbaza yubire nyezina, naho bigoye kuko turavye aho yaravukiye ishuri, bitwifuza kuca tubishira ikindi gihe. Ego ni twavugana n'abandi bakavuga bati twobishira ikindi gihe, mugabo vyiza twobimije mu kwezi kwa mbere. Hawe mu kwezi kwa mbere rero hazaba ari itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2027. None rero ibimaze gukorwa sibike. Igikorwa ca mbere nyamukuru kandi guhimbarirwa kwabaye kumenyekanisha iyubire no kwegeranya rero abantu muri rusangi bahaciye.
tuvuze abahaciye ubwa mbere n'abanyeshuri bahize, ubwa kabiri n'abantu bahakuze. Mbere muri ibyo tugashima yuko n'abatanguje iryo shure ubu novuga nti turazinanye turafitaniye imigenderanire iri hagati novuga nti yase Kiganda nabo bakira bacime no kuvuga abikira misoro kuko kwiza hose inkuru nziza umushaka katyoye wabikira Maria ubu turafitaniye imigenderanire n'abigisha bagiye barahakora, eka mbere n'abakozi bato bato n'abakoze mu gikoni canke mu mirima abatari bake turafitaniye imigenderanire. Ivyo rero byadufashije novuga nti gutuma dutegura neza buriya iyugururwa rya Yubile. Ego hariho ibikorwa bindi twaciye turakora, washaka imbere zaho ni nko kugerageza gusanura uko dushoboye iryo shuri. Ibiyo kuko muraza ahantu hari abana, iyo hatwa n'abana burya ibiyo birashobora kugira amasanganya yandi, no kuvuga twarashoboye kubisanura neza, twashobora no gushiraho ego inzu novuga ntijanye y'ubuhinga iyo twita laboratoire kuko bari bayihagaritse kuri ubukene bw'amashuri. Ubu twarabaye tubaka novuga nti laboratoire y'imfata kibanza kuko turifuza ko bikunze kugira laboratoire nziza igizwe n'ibice novuga nti bitatu. Igice murantunga koreshe za ndimi z'abanyamahanga mu Kirundi sinca mbona ukuntu tuca tuvyita. Hariho igice ca biologie, igice ca chimie n'igice ca physique twavyifuza. Hambavu y'ivyo turifuza n'ibindi bikorwa bitabike. Muri ivyo turifuza yuko tuzosanura inzu z'ubwiherero, no kuvuga inzu za sugumwe. Ico mubahize harimo amaze kuvuga bati tuzogerageza guterera uko dushoboye kugira ngo turabe yuko izo nzu zosubirwamo neza. Ubugira kandi n'amazu yashingurwamo ibintu, izindi nazo zikara abakozi bakora barara nk'abakozi mu gikoni bateka ngaha kw'ishuri bararamo, nazo nyene turifuza ko tuzosana kuko ubu uravye vy'ukuri novuga nti zarabaye umusaka. Ikindi naco tuzokwifuza gusanura cane ni ibibuga vy'inkino, inkino z'imipira y'amaboko, no kuvuga basket na volleyball kuko aho abanyeshuri nk'aba murazi yuko haguma hakenera ko nabo bakina bidagadura. Yego ikindi naco twifuza ni ukubaka ibirasi 4 by'amashuri. Muri ivyo birasi 4 by'amashuri bikunze twovyubaka bigeretse kugira ngo tutagabuze cyane, novuga nti aho tuvyubaka dusanzwe tunanafise hanini. Ikindi twifuza no guteza imbere na namaze kukivuga laboratoire, mugabo kandi hambavu ya laboratoire murazi yuko inzu y'isomero no kuvuga aho dushingura ibitabo abantu bakaza gusoma canke bakaza gutora ibitabo baja gukoresha baba abanyeshuri baba bigisha eka mbere n'abandi begereye ishuri kugira ngo babandanye baduza ubumenyi bwabo. Iyo nzu yarabaye nto cane, ibitabo bituma aho kubipanga neza baca babirunda. Hanyuma kandi tunasigaze bikunze imbere ahantu hari amameza abantu bashobora kuza ari nk'ibitabo bagomba gusomeraho bagasoma, gutyo bikoroha kugira ngo dufashe abantu benshi bashoboka, harimo abanyeshuri bo ngaha, abigisha n'abandi bo muri micungararo. Ikindi twifuza cane ni ikigo c'ubuhinga, no kuvuga gikoresha amamashini nyabwonko ya none, hakaca hazamo n'ibindi bikorwa bitari bike byo kuri novuga nti kubuhinga ngurukana bumenyi. Twifuza gushiramwo ibindi bikorwa nko gufata amasanamu, tugashobora gukora ibyo twita amavideo amareresi, na cane cane kuri twebwe ico twifuza tukerekana amareresi novuga nti yaranze kahise k'igihugu, na cane cane kubijanye n'ivyerekeye intwaro ya cami, ukuntu abami bimikwa. Nk'ubu turifuza hamwe yaba vyoshoboka tukaronka ivyuma bifata amafoto, bifata amasanamu, ko twohera imuramvya aho yava ari umugano, tugaca za Shombo tukamanuka kuri Mucece na Nyavyamo, tukaduga mu Rubumba aho
novuga ntiyacabera umwami agatera n'ibigabiro tukagenda ikivyeyi aho yashikiririza ijambo igihugu abarundi sinzi baba bamurindiriye washaka tukanasubira n'imuramvya yamaze kuba umwami eka mbere n'ibindi tukerekana na hamwe muri ayo mareresi aho umwami Mwezi Gisabo yagiraniye amasezerano n'abadaki mu 1993 mu kwezi kwa gatandatu itariki 3 nimba nihenze. Murazi yuko n'uwiguze umwami Bihome nawe nyene byabereye ino ikiganda ibyo byose twifuza kuzobishiramo kugira ngo kahise iki gihugu dushobore nk'ishuri gufasha mu kukazigama no mu kukabungabunga kugira ngo habe uruhererekane rwiza. Mbega none ko numva ivyo bikorwa atari bike mutegekanya ko uburyo bushobora kuboneka gute? Uburyo uko twiyumvira ko buzoboneka ubwa mbere n'abantu muri abo mvuge nti abasanzwe bari ngaha hari ibikorwa dutegekanya nk'ubu mu gihe abanyeshuri bazaba bahijeje ibibazo byo mu kwezi kwa gatandatu imbere yuko babwirwa amanota ujya mwanya uri hagati mu gihe abigisha baba bariko barategura amabirete bakosora impapuro abanyeshuri barindiriye turifuza yuko azodufasha mu fyato amatafari abahize abandi nimvukira za Kiganda abandi nabo bantu bose bakunda by'ukuri ikintu bita indero bakunda yuko abana boronswa ubumenyi neza abantu bose ntwabikora ko twizigira yuko bazogira ico bakoze mugabo kandi n'abavyeyi barereye ngaha kw'ishuri nabo nyene tuzobasaba n'abandi bantu bose b'umutima mwiza bashobora by'ukuri nkuko nabimejeje kwivuga bumva akamaro ko gutanga indero kuko ikizofasha igihugu kizofasha isi buriya n'abantu barizwe neza baronkejwe ubumenyi nyabwo ukwiye mvuge nti bwo kugwego rwo hejuru. Mbega nyene kuri ico nyene c'ubumenyi uno munsi aho Lycée Kiganda igejeje mu kumenyesha birabashimisha canke hari intambwe mwiyumvira yuko mushobora kuzotera namwe burya yubire ari gusubira gutangura canke ari kwiyubura nyene? Ego aho tugeze turahashima kandi turahimbariye mugabo kandi intambwe yama iriho kwa mu ntayiteye muti kubera iki turi mu mashuri yababa ibihumbi hafi 3 nk'ubu muri konkuru mu kibazo cyo mu w'icenda giha abanyeshuri babahijije amashuri shingiro kuja mu mashuri nyuma y'ishuri shingiro twebwe twabaye abo 100 urumva yuko tutari mu bakure gose turi mu bambe no kuvuga rero yuko twabinezererewe kuko nka bose baramenye ubwa mbere bari 28 23 baragiye mu mashuri y'indaro no kuvuga bafise amanota atari make batanu bonyene nibo no vuga ntibagiye muri amashuri bitenda gusaba kuba bafise indaro mu bibazo vya leta bituma abanyeshuri baje muri kaminuza twari dufise abanyeshuri bagiye gukora 71 muri bo 53 barashoboye kumenya no kuvuga twamenye ku ice 74 n'ibice 6 kwijana ico gitigiye ukiravye hari abandi baronka ubusa no kuvuga yuko twebwe turahagaze neza mugabo turifuza yuko haba mu bicenda haba mu bibazo vyo muri kaminuza hose twomenyesha 100% ko twarabonye ko bishoboka kuko nk'ubu mu gisata c'ubuhinga sexo n'organe scientifique biochimie et sciences de la terre twaramenyesheje 100% no kuvuga yuko nahandi rero twarabonye yuko vyokunda mu kibazo cy'uko haba umwete w'abana n'abigisha ingorane gusa nuko no munsi dufise ikibazo c'abigisha novuga nti baza kwisumamo ahandi canke ugasanga bashinza yari mabanga nayo ahandi hoho twebwe ihangiro nuko twifuza kuza tumenyesha 100% tukaja muri amashuri vy'ukuri atanga ubumenyi bwo hejuru amwe twita amashuri fatiro les écoles d'excellence. Murakoze cyane turabakengurukiye Action Vibes TV ibipfurije yubire nziza no kuroranirwa muri rino banga kino gikorwa banga cyo kurera no gutanga ubumenyi. Murakoze cyane indero n'ikintu gihambaye cyane kuko nico nobwa nishingiro cyo guteza imbere igihugu n'isi.